jine wowe kuri Iteka FM wowe ni wakoze kubera wari umuhabara wujya mugabo wowe je narakuretse wowe kuri Iteka FM wowe wahavuye kubera iki wowe Iteka FM wowe wayivuye ko kubera kujya mugabo ntiyakwirukanye urunuka wewe ntiyakwirukanye urunuka wo kubera ivya mugu vyaheze iyo utaryoshe nturyoshe uko yaburyoshe bari kuba directrice wa Iteka FM wewe no reka ndamuhivyiwe nejo bundi nazosubire gucisha izina neri natse mu kanwa kiwe wewe naranse kubivuga ndihorera jewe murabizi yuko simfa kuvuga narihoreye ndahora ndatekana ndavuga indayiwe naho ubasinzi naho ubana kaguteye inda nigashaka kugurira Pampers aho kuzanga uvuga ati neri natse urafasha abafana bawe baze bangurire Pampers tugire nga fundraising nushobora kubona ngari nk'abantu bashika kuri batatu ngandi ndafise ba Kevin ndafise ba Bera ndafise ba Pobo ndafise baya ndafise bande aba boss abana bo muri diaspora shop ati ndatanze 50 euro ndatanze ya gendugire stock y'ama Pampers y'umwaka wose hari abana gabasho ari aba followers biwanje je followingwa my fans are expensive bari vinzu ubuzima buri expensive rezo sociaux za kuzikoresha wavyara ivyo bintu byigera bibaho nta muntu asalira kuri rezo sociaux afisinda nibibaho nagasema urisema ry'umukobwa uratukisha abarundi kazi wewe umenye yuko wavyaye umwana atazwi wewe kandi tuzotonza turabe yuko atandikwa ko perekoni mushenzi no muramenyera ubukana bwose uvuyo uva wewe ninda takuzi kuri senede wewe ninda takuzi ko bahungu bose kuri senede atahutunga ataho utaniye na rutunga boro wewe ari umuntu ngira nuko ubunyene ni mundindire turindeka nuka no mungene ndakubenda bere ku muntu nuka bajewe jo simba ngene abantu baza bashaka kumenyera nukuri kimana mbabare simba ngene abantu jewe bamenyera I don't like this kind of unaona hizi pua au yusio mio kweli hata na mimi najangaya nasikia woga na isura si wanje frame unije itasaive timora bana amazuru je naona msa mazuru ngaruka ungana yako leo tubura kitaka ngwe baramupima bi yo c'est pas normal ça c'est pas moi non why you pregnant to me yo c'est pas normal ça c'est pas moi non why you pregnant to me why you pregnant to me Jesus Christ you come back unaona hizi pua au yusio mio kweli hata na mimi najangaya nasikia woga na isura si wanje frame guys twumvikane je nama nababwiye uyu mukobwa uno mugore yabaye mukecuru kwanza when there are some people sinari nati yaguteye inda muriko muravyumva naramwihanganiye live heze ndamubika nari nati ntanda yaguteye ugira amapua angana n'amatako ya Richaro ugire amapua angana n'inda ya Double J Salomo regarde pas ugende ugire amapua angane n'inda ya Bucuti Arsene Salomo regarde pas uriko uravyumva wowe jina je naragupromotinze wowe indirimbo yiwawe amaviews yari iriko siyo yarariko even now ndiko ndagupromotinga mugabo reka ndaguhega sopo ndakubwire yuko I'm not your level my dear go googling Nerinati go please go googling Nerinati go on chat GPT and then you will know my real name Ajya muzungu nagende hari yarakenya muzungu azarayivize sa abandi bazungu ba masaha bari na umutama wanje uyavuye gukazi araryamye yamya namubwiye good night wo muzungu azanga you don't have money muzungu genda hari ambari Jesus why don't disturb us wowe jinyera wewe uri kuragenda ngaho uvuga ngo mukecuru neri natijira miyanjuri ndari mukecuru my dear you oh Jesus sometimes you know what Jono naramuhaye trend uyarazi kuri TikTok gusa
abantu bari bazi ko ari n'umuririmbyi. You know, there are a lot of people nibigeze bamenye ko wowe uri n'umuririmbyi. I know you kuza gufata utuojo twanje wigirisha udusubiremo. My dear, I'm very serious. Jewe yombaye serieuse ndamakinga beef unambonye ukabona amazuru yanje ndayagupanuriye uriruka. Ivya mbere nabifashe buzz jewe ndatanga buzz yuko baguteye indana ndaza ndanavuga abantu muri ko muravuga umuntu afisinda mu bihagarike kubera ko umuntu afisinda ari fragile jewe nzobatuka ndafata size yiwe ariko ryari ari munuze ari mu modoka ariko aravuga jewe aravuga ngo neri natse ngo mukecuru my dear look at me seriously. Wewe iyo udatwarinda nani patine nziza n'uwatoye ndawe nta patine nziza ufise nk'iyo wanje mushenzi. Wewe wambara uduhuzu tw'abahungu wewe binti kiume we binti kiume we binti kigabo wewe niwe uri kuravuga ngo nirati mukecuru wewe combien de fois we akazi wari wahawe kuri Iteka FM wowe ndikaga bivuge wowe wahawe akazi kuri Iteka FM wari umuhabara ujya mugabo mwe n'Iteka umugore wakavyumva arambwira ndamwa makuru yose wowe jine wowe kuri Iteka FM wowe wakoze kubera wari umuhabara ujya mugabo wowe je narakuretse wowe kuri Iteka FM wowe wahavuye kubera iki wowe Iteka FM wowe wayivuye ko kubera kujya mugabo ntiyakwirukanye urunuka wewe ntiyakwirukanye urunuka wo kubera ivya mugu vyaheze iyo utaryoshe nturyoshe uko yaburyoshe bari kuba directrice wa Iteka FM wewe no reka ndamuhivyiwe nejo bundi nazosubira gucisha izina neri natse mu kanwa kiwe wewe naranse kubivuga ndihorera jewe murabizi yuko simfa kuvuga narihoreye ndahora ndatekana ndavuga indayiwe ndabiheba ndaza nunga ndavuga ati nukuri kandi muko mumvugisha cyane amatwa ahavarararanye ndavuga ati nukuri hari ibintu nashobora kuvuga wewe chinera wewe nindatazi yuko warosa akazi kuri Iteka FM kubera bakuriye mugu wewe wari umuhabara ujya mugabo aje yivire hariya aje mu Burundi yarakuronka uko ashaka for nothing ubuzibu bwawe warufise ariko uhonga nini wewe kusumbwa na baozi basi bagiye barakubita frap abagabo babanje ngo ni babagurana amahera bakabagurana amahera bakagenda kugura n'imiduga igendera sura mu nzira igira mu nzira zigenda zirata amapiese mu nzira zisura mugabo bakavuga bati twarabeshe twararonse imodoka and then you are there you don't have nothing naho basinzi naho banakaguteye inda nigashaka kugurira Pampers aho kuzanga uvuga ati neri natse urafasha abafana bawe baze bangurire Pampers tugire nga fundraising nushobora kubona ngari nk'abantu bashika kuri batatu nganda ndafise ba Kevin ndafise ba Bera ndafise ba Pobo ndafise baya ndafise bande aba boss abana bo muri diaspora shop ati ndatanze 50 euro ndatanze ya gendugire stock y'ama Pampers y'umwaka wose hari abana ngabasho ari aba followers biwanje je followingwa my fans are expensive. But even the very expensive, they have expensive work. And then you uri hajja uri kuraza vuga ngo neri natse umukecuru. My dear, let me tell you something. Go tell your grandmother. Go tell your grandmother kwa umukecuru. I'm not umukecuru waso wa nyoko. Sinavuye iwanyu. Urabona iwanyu jewe. Urigero mbona jewe mu dukuru twanyu tw'abantu bakinuka amaberebere bakigurirwa amaboka n'abavyeyi babo n'amaboka yanyu umuntu kimisobe sobere ngo mufise amatimu ngo muhure mugasangira ngaho mwamurinda wa misi yose jewe noshobora kuba sponsoriza mu kamaro kwezi kose muriko murajya muboregwa mishenzi matako michafu mavi kunuka ukagenda ngaho bacuvuga ngo nerirate ngo mukecuru ngari ndatamuzi waranyanditse mu bitabo bingaye wewe warigeze ubona billboard jewe kuri 28 November ya nerinate warayibonye ubu rero muzobona billboard yiwanje dogenda sabe uramatari mushasha wa Bujumbura manika ndari amahera muze murengana mumbona go wewe sometimes you need to make a beef with make beef n'imbwa z'ikizungu ari imbwa berge arema
zikugwa ngahe 3 millions 4 millions 5 millions 12 millions $5,000 za amba bazita zande ari imbwa bita amba bazitande sindanazibuka ziranjara uri kugenda ngaho uri kuvuga ngo Nerina no come on guys jewe naragwaye brand jewe narakubrandinze niri kupatia beze yangu barakumenya uragira ibiki but now enough is enough jewe sinkunda umuntu asanga mu ntuze yiwanje mwitongo ryiwanje ngawe warusakazi wowe nindatazi ko warusakazi ujya mu boss wa Iteka wori ndatazi ko yakujya mu gudire ndiyo Dimanche wahakuye iki wewe iyo fuma basagutera ninda basi ukagirana n'umwana wa basi akarongana 2% muri Iteka basi ukagenda gucangisha n'amahera kuko ugiye kuri Iteka uhetse kibondo ukagenda ukagira vuguvugu abantu bo kumvira ukazuraronga n'amahera ku kwezi ya pension alimentaire mugabo wagiye gutegwa inda n'akantu katangana n'umuserebanyi urazi kwisumira uraza ngaho ukanenga inyenzi ukaginenzi hama ukagenda mugabo nuwagutena hanze no gusuma n'inyenzi no sometimes muba mundeka sinkeneye jewe no sinkeneye twumvikane nukuri kimana kuri je shaka kumva how jewe Nerina atashobora kudiringa n'imbwa y'umukoshi itari na iyo basiba imbwa Arema Belge ibe expensive imbwa she's not even expensive imbwa ya Arema Belge wowe uri izambwa ziyerera hajya mwibarabara zozo ziranaducungira n'imiduga hanze Eka tubandara no nukuri twumvikane imbwa y'inzungu imenye presi yayo imbwa y'ishenzi imenye presi yayo imbwa za mbezi gambwa bazitagutse bani Desore yamba bazita desere aba diaspora namwe bwe rimwe bundi nimumbwire zigambwa zo muri risi zigugwa 5,000 vy'amahero 10,000 vy'amahero Belge Arema sise Arema Belge sinzi zirahari imbwa bita Arema Belge ino zigugwa urubunda urugura 3 millions urubunda jewe niyo mbwa jewe shingereza gutunga imbwa nzogura izi zibiri za 10 millions nizo nzotunga muri jardin uzoza muri jardin hari desert aba diaspora ni muvuge genda kuri Google mu Googling zitkumenga amadozere nyama na madezere zigambwa zo mu Burusiya wewe jewe kuri jardin yiwanje Gitega uzoza usangeho bigabibwa by'Ibelge Arema nzokwemera investise amahera ndonka imbwa nziza zibizungu vuga ati sutama no assieds-toi icara vye ichiza waje bamureka kumena umutwe ndasavye urazibeya zigya wewe urazibeya zigya ibi bebe bigugwa 3 millions namaze gushira amahera quelque part ndavuga ati 10 millions nzogura bizoba bigeze kuri 5 millions nzogura 10 millions imbwa zibiri ndazishire hajya muri jardin kuburyo n'umuntu azonukira izoba yamaze kugira unabona rero abazirera imbwa imviriza ihoyene imbwa hari uvuze yuko unango fisimbwa Dorase nzoguha Saint Bernard muriko muravyumva uyu navuze ati German Shepherd ndabizi kubisoma muriko muravyumva abazimbwa rero barazivuze and you even nushora ni Belge Arema sawa Arema Belge expensive dog and you are there were not even local dog you are not even imbwa imisega wewe usumbwa n'umusega and then ushaka jewe ko uwe twishurana wewe uzajewe kugenda jewe kumvuga mu fucking your fucking vlog no s'il vous plaît
ngo pitbull imbwa zitwa pitbull yarani ya umviriza s'il vous plaît twumvikane kira muntu Doberman zitwa Doberman niko zitwa zigeze kugwa ibihumbi 5 vy'amayero kuduga wowe ni washobora no kuzogukwa n'igihumbi c'amayero na 500 euro ariko uri ngaho ni 2500 euro neri sawa 2500 euro wowe washobora kugukwa meme na 500 euro usumbwa nimbwa belge wewe hama ugaca uza ngaha uriko uraza ukagenda ugafata ama video ngo neri natse mukecuru my dear we are not to the same level please menya aho mwicarika amatako yanyu twumvikane singeneye mumenya aho mwicarika amatako yanyu John ndiringana ba Satbi sindiringana n'abantu nkamwe my dear I'm telling you the truth wait and see Lindira uvyare umwana azarakurira ko uzurabura n'umwanya wo kuja kwikotinga ama video utasikia cha kiki mushenzi bamumenya kuza mwicarana n'imbwa ziri expansive mwicarane n'imbwa nuze mbenye mari Doberman sinzire zitwa mwicarane na chien belge alema belge hana kuza mwicarana n'imisega itari n'imisega imwe barateke n'ibijumbu zitajya zigenda kurisha mwibarabara zigenda zirafyeta imvura yaguye zigenda zirajya ivyatsi n'ivu mwibarabara wewe mureka kungora ndabasabye mureke twumvikane none nababye mureke kuba mumvyura jewe ndaza ngaha nkigira live ziwanje nkishira karimbo kiwanje nkigurira kave musoki wanje nkivugira expensive live tukikiringira n'abafana banje tukavuga tugatera inkuru nkivugira urusaku nkigira nta muntu ndarengera no coiffé You don't have even the level to be chien coiffé. You don't have even the level to be chien de coiffé. None jo binati rufisi. Mbona nave museo yanse guhera murabizi jewe sinkunda ko. Tumurabire tugende kuwundi. Ega tuje kuri D1 nawe hama ce tuja kuri Rutungaboro no she kwa fediriwo bazivuza ba diaspora bazizi nashobora no kuba she de coiffé basi abe she de coiffé no mumenye. You need to know your place, my dear. You need to know your place. Please. Ikarisha matako fasi yako. See you. No, ngo nerina tingo mukecuru ngo nidatamuzi. Rero washaka bareke kumenya Nerinati uwo mukecuru ni wavyaye mama wawe ni wavyaye nyogokuru wawe even wozanga ukambwira ngo mama nje n'umukecuru n'amakofi no yaguha kuko we ni wamuvyaye genda wige kuba chien de coiffé sinzi ko chien coiffé zigenda muri salo kwa papi sinzi ko ba chien coiffé barazigirira expensive care bakazigirira expensive muhira zikahakaza bakwafere bakazikwafa ubwoya bakabutinda bukamera neza. Please googlinga ugende ukreye ube basi tugire mu Burundi chien de coiffé. No. There are some people need to know their place. My dear, you don't need to come here ugende ufate ukumenga ugira ama video genera kuretse genda ube chien de coiffé basi chien de coiffé ube chien de coiffé. Hey turanda musi na muna komanta nabi nawe ne tumujaniranye. Yeah.
no focusinga kunda yawe ku mwana wawe rekana na réseaux sociaux zoza kuzikoresha wavyara ivyo bintu byigera bibaho nta muntu asalira kuri réseaux sociaux afisinda nibibaho nagasema urisema ry'umukobwa uratukisha abarundi kazi wewe umenye yuko wavyaye umwana atazwi wewe kandi tuzotonza turabe yuko atandikwa ko perekoni mushenzi no muramenyera ubukana bwose uva wewe ninda takuzi kuri senede wewe ninda takuzi ko bahungu bose kuri senede ataho utaniye na rutunga boro wewe kuri senede ninda takuzi ko muri repertoire wagenda kumeza urondera abahungu repertoire hageze repertoire atanumwe yakumenya ni ucomotse wewe no just in the mashaka simbashaka kuza ndandanda ivugana n'amashe de coiffe no nkeneye kuvugana n'amashe coiffe chez Belge Arema Belge pardon Tsama ujya tumutaziye chez de coiffe nabene mucamwumva chez de coiffe ngene imeze ice tukugurire how is much bobo ushaka kundikira uja DM numuze ngaha mushaka ngaha kuza namwe muza gushaka mwe mushaka kutwemeza ariko kungorana ni diwane ujya twamutaziriye chez de coiffe nabindi nawe mukangufisa abantu babarenze induru genda mubabwire genda mube chez coiffe muce muza tuvugane abantu bose babuze amahoro mwe abafana biwanje ngenda babwire uri chez de coiffe genda babwire muti wewe uri chez de coiffe ukaba uri chez coiffe nitungana akavuga yuko ari chez coiffe umumbwire yuko nawe uri chez Arema Belge ninde yantutse yitwa nduntutse ivyo vy'amakuru y'inkino bitware hariya twumvikane shabe ngaha aha yiri platform si platform yo ukeneye amakuru y'inkino ugenda ugurure Buja FM n'izindi mariage ya Fernando yagene nindantutse yitwa nde yawuntutse nye gato ya tumuronde Belge apana Belge biragusha uruniya jewe ndakubwiye kazima wavyumvise ivyo nshatse kuvuga nindantutse nyetura ninde okay sawa ngegata weye Jarike Mutore reka ndakwa followers bangahe bakurabe gusa ba checking on you we Jarike Mutore wewe reka ujare na chez de coiffe na chez coiffe
Wewe Jarike wewe rabi ifoto yine wewe ifotoje Jarike urihe Jarike urihe tubwire urihe wewe kama ndo butore nyamburi Kanyaru urihe wewe Jarike Jarike wagiye kwifotoza ku nzu y'umubanyi Jarike wowe na ninzu wowe wifotoje mwagiye kwifotoza ku nzu y'umubanyi mundebire kano kanuze ka Jarike ve Feri imandabe uno mujarike ndasabye ima Instagram ndabubonye wuntutse hingi ngegata Zandabu umujarike anota yitwa Kajuel hari wunda ntutse nacho yitwa araka wagututse Jarike mutore fuck you bitch inge bose turabarondera ntacho Jarike oya chanda mu broka nta nakimwe Jarike mutore haya Jarike Butore afisa followers 73 73 guys mwumve hama agachafita poste 8 siyazi Jarike sini posti di wawe mbono posting abantu atari wewe yo afise dokomo Jarike reka tukubabarire